atagikozwe Kagame arashaka gutera Uburundi aciye mu ishusho ya Leta Itabara. Ivyo ni bimwe tuguma tuyagira mu musesanguzi nkuko biri, reka ndamuramutse cyane yongere aduhere ikaze baguma dukurikirane hamashobora kwa tuyagira mwe n'ibindi tuguma tuyagira mu kiganiro. Karibu cyane musesanguzi. Asante sana Benita, je ndaho ndakomeye ndashima umukama. Reka ndamutse nabage kwa natwe muri kino kiganiro cyane cyane abakunzi ba GRC24. Really? Yeah. Okay. Karibu cyane. Yes, murakoze cyane rero kuduhera ikaze abakunzi bacu kugira ngo bashobora kuba kumva mwe n'ibindi tuyagire hamwe, ariko ndabibutsa gukora subscribe kugira ngo bazobandanye bibonera ibiganiro uko bizogenda bikurikirana kuzogenda tubashikiriza. Rero nkuko nameje kwivuga musesanguzi, nifuze ko turaba kuri no point sinzi ko abantu benshi bamaze kuyimenya cyangwa se bamaze kumva aho ko biragenda bivugwa ko atagikozwe atagihindutse Kagame ashobora gutera Burundi aciye mu ishusho ya Leta Itabara. Sinzi ko hari icyo bivuga cyangwa hari icyo biziko kugira ngo ushobore kuduha umuco kuri ico kintu. Merci beaucoup Benita. Mu bisanzwe mu Kirundi bavuga ngo ijambo ryamira mu kanwa rigacika inkonda. Niko bavuga mu Kirundi. Yeah. Ivyuko Kagame agomba gutera Burundi ibi bimaze iminsi biriko biravugangwa cyane, ariko bisubiye kandi kongera kuvugwa cyane muri iyi minsi, aho cyane abantu dufise aho tuvugana bari mu misozi miremire ya Fizi ya Mwenga barabivuga neza yuko atarundi ruririmbo abagwanye batwigwaneho na Leta Itabara bariko bararirimba. Intumbero ni kwigarurira Baraka Uvira hama baronka ingene bashobora kwinjira mu Burundi. Ndakwereka tumaze iminsi tweka badukurikirana yuko hariho abasirikare benshi bahurikiye mu muhari wa M23 ndetse n'aba RDF bariko barava mu bice bitandukanye byo muri Nord Kivu za Rubero, Rucuru, Warikare. Uyu munsi twumvise n'abavuye muri za Masisi wanashaka berekeza hino muri Nord Kivu. Nakumenyesha yuko aho basanzwe bakora imyimenyerezo ya gisirikare hajya mu kigo bita Icanzu, uyu munsi hari vide amareresi yacicikanye berekana ko atamusirikare numwe ahasigaye muri kiriya kigo. Bariko berekeza he? Donc bariko baza muri Sud Kivu baca baduga hejuru mu misozi miremire ya Mwenga na Fizi kugira ngo bagabe ibitero bikomeye bisubize barako bosubira na Uvira hama baronka inzira yo kuba boshika ku butaka bw'u Burundi. So ibi rero novuga ko nico cifuzo abarundi bafise. Nico twifuza. Abarundi twifuza ko bokora ikosa bakarasa ku Burundi kugira ngo akarere gashobore kuba kotekana. Ubundi Kagame yaragerageje kuraba ingene intambara zo muri Kongo yozigira intambara z'akarere kugira ngo aremuruke, kugira ngo pression imuriko igabanuke. Yarabuze aho yobicisha, yarabuze ingene vyogenda. Mugabo ndabibutse narabivuze n'undi abisubiremo, ikosa rito bokora ryo kurasa Uburundi wumve ko vyotuma ibihugu byinshi byo muri Afrika byadukamwo intambara. Ikindi bacumve kwa kundi Amerika yakora ikosa ryo kurasa kuri Iran ibicishije kuri Israel bigakwegera akaga ibihugu byinshi bisanzwe birimwo bazariere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko vyoba na hano muri Afrika. Hari hano Burundi bufite amabazariere? No. Nta Burundi bufite amabazariere. Ndakubwiye nti nkamwe bokora ikosa ryo kurasa ku Burundi. Ibihugu byinshi byo muri Afrika bishigikiwe na OTAN byo kwakamwe umuriro. Uburundi bwo birasa mu kanya ide mu kanya isasa. Bubwifashijemo. Kubera iki? Amerika yarazi ko Iran yokora bijya byose. Amerika yarahanuwe igamika izosi. Uburusiya n'Ubushinwa bwarahanuye Amerika buyibuza gucokoza Iran. Kuko bo bari bazi kiri kuri Iran. N'uyu munsi niko biriko bigendera Kagame. Iyo abapatro ba Kagame
bakiza kuba bazi ibigwanisho Uburundi bufise bari kuba bararashe Uburundi kera mugabo kubera batazi uburyo Uburundi buhagaze mu buryo bwa gisirikare barabwiyumvira bagasha n'ubwonko bukayaga Kagame rero agomba kwiyahurira ku Burundi Kagame agomba gutera akabuye ku muzinga w'inzuki ibi ndiko nabivuga uyu munsi si ubwa mbere ni ubwa kabiri ndabisubiyemo mugabo muzobisubizako ariko rero mucasanguzi nibwo biruko dusubiye inyuma gato mu ngano twakoze hariho video twigeze gukorera ko y'abatama bari muri Tabara na Buko bariko bavuga ko December itazobasiga taratera igihugu cyacu Burundi tukaba turabona amasoko aba amayinsande yagiye atandukanye ku masoko atandukanye tukaba tuzi ko hariho n'abatera nkunga benshi banashima bavuga ati jewe ndofasha oncle wanje gutera Burundi ni imigambi myinshi yari yo gutera Burundi kubera iki uri kurafovya bino bintu kandi tuko tubona menga nitera bwo uri kuragira kandi menga n'ugufovya reka ndakubwira ikintu kimwe be sivyo kuba Uburundi bugihari uyu munsi buyobowe na CNDD-FDD ego suko ari uko buri mu bakunzi wibuke ko nyakwigendera Petero Nkurunziza yavuze ngo Burundi bufise umubanyi mubi kandi iyo jambo ryarasubiwemwo nanye n'icubahiro dufise uyu munsi yaravuze ko dufise umubanyi mubi tahura ko kuva CNDD-FDD ija ku butegetsi yagumye yitegura umwanya ku mwanya ibitero by'u Rwanda akasinzi kukumva iyi myaka yose CNDD-FDD maze ku butegetsi yahamaze yiteguye ibitero by'u Rwanda bivuze ngo rero ibyo uri kuraba ngo n'ugufovya nta gufovya kurimo baduteguje kenshi musasanguzi nyene umuntu agutera guteguza ibyo nibyo tugomba kwibaza umuntu agomba kugukorera ikibi araguteguza ngo nzokora ikibi hari abateguza n'abandi bije babyitera bwoba ujya ni wa murindi w'isake utayibuza kunya ku mwango ibi ntacyo tubisigure gute tubiha ishusho iyahe kuba baguma bavuga so atazokwinjira wenyene maraciye mu ishusho ya Lady Tabara tukazuma mu nzira nyinshi reka ndabigusubiriremo n'ubuvyumva sivyo nimba Kagame yananiwe na Kongo tahura ko ubushobozi buri kuri Kongo bwigwije incuro ku Burundi bitewe nuko mu bantu bari gufasha Kongo urugamba harimo abarundi akora gatahura ndavyumva cyane mu bantu bari gufasha Kongo Burundi urugamba harimo abarundi none uca wumva mu Burundi ho bimeze gute aba batama ndabite gute kwibesha cyangwa se kwemera guhendwa bakaja kuri kamera uwabibatumye uwabibasabye ngo babikore nukuri ntabakunda ntakunda n'imiryango yabo uzi impamvu none nk'ubu Lady Tabara byoshika igafutangana burundu ikavaho ajya amafoto ajya amavideo baduca bayakura ku mbuga ngurukanabumenyi aho yagiye hose ntibikunda kandi bajya bamaze kwiyemeza ko bari muri Lady Tabara wibaza ko bazotaha bicare ngo n'amahoro batekane ntibikunda wowe wamaze kwigira umwansi wa leta menya ko fin de fin birangira ari kuciye imbere y'ubutungane kuko leta si wewe Beni we no gutabira ikofe nkiruka inyuma y'ukwezi nkaza ngo byahetse leta ni jewe kandi ni wewe urubanza ntirubora nyine ico yarabivuze bajya batama rero bahenzwe ngo nimuje ku ma ecran ngo mutumirira abandi baze kudufasha urugamba bijya n'ibyiyumviro by'ubusatsi nukuri so narabivuze n'ubu ngoma ndabisubiremo hariho wanashaka n'abari bamaze iminsi bavuga ngo hano mu karere ngo hariho ngo umutegetsi ngo ashobora gukugwa ngo umwe canke babiri urumva sinzi ko iyi mvuga yakoresheje yumva ngo hari umutegetsi umwe agomba gukugwa umwe canke babiri hano iwacu mu karere k'ibiyaga binini urumva aya ni amajambo ubundi icyo yashatse gusobanura n'igiki yashatse kwerekana ko Kagame natatsinda runo rugamba arahava ariko ntiyarutsinda azokuraho abantu ba perezida babiri bisa nkaho bahanganye nawe wumve ko
Kongo irazi ko iri mu ntambara, ibirabizi. Abarundi natwe turazi yuko ukeneye amahoro ategura intambara. Niyo mpamvu Burundi bwarungitse imikangara kujya kwiga ibya gisirikare mu Bushinwa no mu Burusiya. Nta ntambara yari ihari. Mugabo barungitse imikangara kujya kwiga ibya gisirikare. Warabonye igihe ku munsi mukuru wo kwikukira imikangara igisirikare cy'undi cyacishije muri stade abantu bagakangarara kuko ntibibaza yuko Burundi bwari bufise ingabo nka zijya. Urumva bijya byose bisobanura iki? Gutegura intambara. Donc dukeneye amahoro. Twe twarateguye intambara bayitanguje uko twayiteguriye tuzomenya ingene tuvyitwaramo. Abantu rero bariko barahuruza umwana kubwiza ukuri c'est vrai muri ho plateau za Fizi na Mwenga abagwanyi ni benshi bakomeje kwisakirayo bakomeje kwirundayo ariko nibumve ngo abarundi barabagwaye kujya bagwaye Burundi n'abarundi barabagwaye bo bakeneye kuza mu Burundi ngo bahindure ubutegetsi bahashira ubutegetsi bonyine ubwabo bifuza ngo barakubwira ibanga rimwe rigoye kandi sinzi n'impamvu nabo batabikorera ko kandi babizi. Nukuvuga ubutegetsi bo bifuza si ubutegetsi bwifuzwa n'abene gihugu. Akakano sinzi ko kumva Kagame we arazi ko atotwara Burundi arabizi aranazi ko atotwara Kongo ibyo arabizi mugabo akeneye ko muri Kongo ahashira umuperezida amuyoboka. Je précise wo muri babandi avuga ko bavukanye imbuto bamwe bavukana umugisha wo kurongora. Ibi ni navyo akeneye kuzana ku Burundi. Akeneye ko Burundi nabwo butwagwa n'umuntu yavukanye imbuto. None tutabesha ubu n'abarundi bangahe batazi yuko Kagame akeneye ko Burundi butwagwa n'umututsi? N'abarundi bangahe tuvugana ukuri? N'abarundi bangahe batazi yuko Kagame akeneye ko mu Burundi haja umututsi ashobora kumanipira? Turabizi twese. Ibi nimba abarundi babizi wowe urumva Red Tabara izokorerwa mu rugambi z'uje kurwanya utanguza mu Burundi. Aka kanangumana kavuga ndagasubiremo. Nyene icubahiro barashobora kumwica sivyo kuko babigambiriye kuva kera. Mugabe cyo atiyumvisha niki kuko iyo atiyumvisha yuko bamwishe hoza uwo babangamira cyane gusumbaho. Uyu muze wacu acishamwe imiyaga aracishamwe imiyaga pe. Reka ari umuntu ko turaganira avuga ati ngo nk'ubu bibaza ki abatwatwa na Reverien u Rwanda rwarumeze gute? Yewe gayewe ni nka wewe umukuru w'umugabo twese yo twambitse umwambaro tukikura umunsi ku gakano. Ibiro nivyo batiyumvisha bakuyeho bishitse bakamwica ahubwo mbugwa wa wundi basenga Imana ntazona tsitare no kwibuye ngo asezere isi. Mu byose Imana basaba Imana iba muziga ndakivuga gute imuzigamire no murongozi wacu ni muzigamire twebwe ibazigamire kuko mubafasha cyane gusumba no mubarinze cyane gusumba ni bariya kabisa. Twebwe urumva twebwe afite devoir kuko ni Sebarundi ni Sebarundi ni devoir yo kutuyobora yo kuturinda kudukora buri kintu cyose mu byakora umwana wiwe. Mugo bariya basenga Imana kuko havuye hakaza ubundi adacisha nk'imiyaga wawunda kubwira ngo tushegariju wawunda atakubwira ngo umbyonzi zo kuvyonga ashobora no kuba kuvyonga ntibazoroherwa. Bisigure ko ku Rwanda rutarategwa nyene icubahiro never muze akubwira ati uzo tuvyonga tuzomuvyonga. Yarumvise amajambo menshi ahabwa amakuru menshi yiperereza yuko bagomba gutera Burundi baciye muri Uvira. Yavuze gute? Nimwakunda Bujumbura muciye Uvira natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo.
mugabo iyo ataba nyene icubahiro nk'iyaba uwundi nka Jego Parizamu nacavuga ati sindindira ko muca uvira ngo muzi Bujumbura moi je commence je passe par Kirundo duhurire Kigali kwanza yaba nka jewe rero basenga Imana imuzigame imurinde kubera ko bashobora guhura n'umwako usumba n'uwo bahuye nawo 93 burya ugutsindwa kakagwi kabibesha ko bavukanye imbuto hano mu karere ese uti mu Burundi batsinzwe 93 aho byankiye ko bihanganira manda y'imyaka 5 yanda Demerkior ubu wibaza ko bazoshikirwa ryari mu nzira ya demokrasi imyaka 40 batwaye Burundi ntitwabibonye twarabitiramira badushikanye by'ama genocide atagira insobanuro atani cyo nashingiye ko nyene cubahira Imana muzigama mfiramo hari amasuku ciwe numviriza nkavuga ati uyu niwo murongozi kadukeneye mu gihe abantu bakoma induru bati abatutsi barahoneje abahutu mu Burundi iriho nyabwoko n'igemezwe ibi nabiriya yavuze ngo nta batutsi bisha abarundi mu Burundi abahutu mu Burundi wapi ama genocide ya avugwa yabaye yakozwe n'indongozi gito niyo bakoze genocide urumva mu gihe abantu baturutse ubutoki ati none ujya mugabo adufashije iki ko bimunaniye gusatira ngo yemeze ko ama genocide yakozwe abo ati genocide nimbe zarabaye zakozwe n'ubutegetsi ubu ni gute umwana gihugu yikeneye ariko arahangayika arondera akumbati agaburira abana yo kwiyumvira gufata umupanga aje gutema mu banyi wiwe mugabo bivuye hejuru barabikora rero aba bantu bibwira ko bagomba kuba botera Burundi batari ko barashima ingene nyene icubahiro arongoye abarundi n'umwifato n'umubano mwiza afise mu karere nakazi kabo nukuri pe nakazi kabo ubuhezi navuze nti Kagame nimba keneye inyishu y'ikibazo yabajije uburyo azova ku butegetsi navyo ngo Burundi ariko inyisha ducayironka mu buryo buri direct reka tugaruke gatoya ku bihe by'ibihano hari ikibazo ari kigero duruka gukora tuvuga ku by'ibihano ndetse ndanakubaza kuba indongozi zari zitabare zitigeze zifatirwa ibihano reka ndagarukane gatoya mutesanga none bagiye bafatirwa ibihano kandi gapena bon urabona neza mugabo ko na inventory mu maboko bon nabafatanye bikorwa na Kagame ibyo byose bari Rwanda aha ni mbere yo kubaza ikibazo nshaka bitahure kandi ubisobanukire sivyo ego M23 yaradeklaye ko iri mu ntambara contre uburongozi bwa Kongo motife ngo ntabwo bubahirije amasezerano yabaye le 23 mars sivyo M23 a déclaré ça twigwaneho nayo ikideklara yuko ije kwifatanya na M23 sivyo ivyo nivyo oni yafatiye ko kugira ngo ihane twigwaneho none rede tabara hari declaration irakora ubunda gutaho mandi majambo rede tabara ni nkuko kwanje nogene nka joining ya M23 nkarasa none oni yo mana bigenze gute sinzi kibazo cyane nacisha utera kibazo yes naciye nishurwa n'abandi baje mse ndibaza ko ibyo donc ncinda bitaho biracanga abantu cyane ibyo kubera ko bumva ngo rede tabarangira muri Kongo SFN ni muri Kongo anza bamema hajya hari imigwi myinshi cyane gose hariho n'abazungu ni benshi reka tugaruka kuri kino kintu cy'isoko gatoya mse sango mbere ko turangiza amasoko kandi gute kandi kandi bikubwire duheruka kwereka abantu ujanye so kumvisha abantu ujya mu mama ni atari mudada Josepa avuga yuko iyo rede tabari abantu kumaturi amasoko nibibaze ngo rede tabari yasohotse hanze iri mu gihugu bari no mu gihugu yes kuko udashobora kwiyumvisha ko bishobora gukunda ko aba Kagame ariko yimura kugira ngo bashobore ko baza gutera Burundi badashobora kujoiningana n'abari no hano mu Burundi akabaho perturbation mu gihugu cyacu bene ingoma nakubwira ikintu kimwe n'abadukurikirana kandi mu cumve mu bitahure pe sivyo abagwanyi ba rede tabara boba bari mu Burundi ico bashoboye no kuvyonga je bashobora kwa bonyica uri bashobora kwa bo kwica isoko boyiturira nakabo mwiba sivyo mugabo ntibashobora gutena
nukuri kw'Imana n'amasaha 28 muri komine runaka hano ku butaka bw'u Burundi ntibikunda bagaba igitero bica bene gihugu basuye inyuma sawa bagaba igitero bangana n'igisirikare cyangwa igipolisi sawa mugabo ngo barinjiye barashinze imizi muri komine runaka amasaha 28 apana igihugu mu bwanya burunga mama ake na mama biciye byagenze gute ufatiye ku buzarendo buri kube ibi ndabivuga shingiye ku buzarendo buri mu bene gihugu b'abarundi sivyo patriotism iri mu barundi abarundi twarabaye mu ntambara igihe kirekire cyane kandi umwanya uhagije twarabaye impunzi imyaka n'imyaniko uyu munsi nta murundi arota intambara nta murundi w'umutima yifuza intambara kugihuciye niyo mpamvu ndakubwiye wowe uzanye ibyo byiyumviro byo gutanguza intambara ahantu runaka ntiwomenye n'abagufasha erega Kagame nashobora gutanguza intambara ahubwo avuga ati reka nze kuvyonga mwe mbandanya mvyonga oya kuvyonga nawe wovyonga none we ntiwovyonga none ubuje kuvyonga ubuje gufashika bene gihugu mugabo ni objectif yiwe yo kuvyonga karere izo kubana bo bavuga bati abarundi bahunze igihugu ni benshi sivyo ngo umuntu azobagarukana mu gihugu ni Red Tabara nibyo vyumviro bafise erega bafise ama objectif menshi bavuga bati tumwa tuze kurasa turabe ko twonatena basi dukora ibikorwa biri vyora kugira ngo kumbure basi turabe ko twohabwa nibiganiro twicare mu biganiro na leta ya CNDD-FDD ivyo havita kuwaga jamene ivyo nibizohaba mukiza bazobazingazinga ntimuzomenye iyo vyahereye niyo mpamvu je bamanura abarundi mu nkurikirana cyangwa simpengama je mvuga ukuri mwebwe izo nguvu mubona ko mufise nimba baguhekereje Mikarashi nimba baguhekereje Tokarev nimba baguhekereje Amarance Rocket je sais pas ukabona kumenga muri panze cyane zungurutse umutwe gatoya wiyumvire eske abarundi bo bari mu gihugu bahetse zingana gute mu mastoke hariyo ibingana gute kandi ikindi kintu mwomenya nuko ikiroberi ntigikunda ahantu abene gihugu batagishaka ntibishoboka nimba M23 yarashoye kwinjira muri Goma igatena babanje kurungika ba infiltre muri Goma benshi ijya ni plan yafashe plus de 10 ans barungutse abakongoma aba infiltre barongora abakongomani kazi abandi barongorwa n'abakongomani umva biga imico y'abakongomani ku buryo bagiye kuza borohego kuba bafise abantu babo murashobora kuba mare infiltre n'u Burundi ariko se ku rugero rungana gute kuri pourcentage zingana gute je ne sais pas rero ubushaka urupfu asomingwe Kagame nimba keneye inyishu ya ca kibazo yibaza uburyo azova ku butegetsi nagerageza byo ngo Burundi inyishu duceronka kabisa yes reka ndagushimiye cyane musesanguzi ku busobanuro duhaye kuri kino kibazo ubwo abari kiri mu migambi ne babandanye babaja mu migambi hari aho usanga musesanguzi babesha mukazosanga murashite kuri objectif yanyu nimugerageza ngiye byo gukora ndagushimiye cyane rero kanongere nshimire cyane kandi ababanye natwe mu kino kiganiro bakomeze kubana natwe mu bindi biganiro mukora subscribe ku batarabikora j'aime na partage n'ibintu by'ingenzi kuri twebwe naho gutama ibindi biganiro murakoze cyane